muhira umuryango kugira ngo uhindure igikorwa wahora ukora no mutakirondeye uzoja gukorera utakirubwiye uzoja gukorera. Iyo umuntu ataye icyo ashaka arashobora kubaho ibyo afite byose abyonona. Nicyo gituma ingorane ntabwo ari amafaranga, ingorane yo kutamenya icyo abantu bashaka mu buzima bwabo. Urashobora kuba sebakobwa utigeze umenya icyo ushaka mu buzima bwawe. Urashobora kuba wabaye umutware akomeye cyane utigeze umenya icyo ukeneye mu buzima bwawe. Aba ni bamwe mu bariko bigisha abariko bagomba gushika mu zabukuru kugira ngo bazokukuruke bariteguye, kugira rero ngo baze bakukuruke batagifise amaganya nk'uko abatari bake iyo bageze muri iyo myaka baca bagira ubwoba bw'ingene bazobaho. Manirakiza Godelieve aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Kareya, ishirahamwe rero ririko ryigisha abariko bagomba gushika mu zabukuru ingene bazibeshaho mu gihe batazoba bakiri mu kazi barimwo ubu. Ngihavuye rero ashikiriza igituma bariko bigisha bene abo bantu ingene bazitunga. Twabatumye kugira ngo tubabwire tuti nimuhumure kuja mu zabukuru n'ingabirano si icago kuko si bose bashika mu zabukuru. Hanyuma kugira ngo ayo mafaranga bazoronka utwo dufaranga n'ahari batwita duke turashobora kubabeshaho, bitegure ingene bazoshobora gukoresha ayo mafaranga canke ayo bazobatekerera. Hari n'ababa barayiziganirije mugabo akaziganya atariko ariyumvira ico azoyakoresha. Rero iyi ni inkebuzo no kubategura kugira ngo bazoshobore gukoresha neza ibyo bazoba batekereye, mugabo na cyane cyane bitegurire kubandanya kubaho neza muri ubwo bukukuke bwabo. Kareya mu bisanzwe ntiraba abamaze gukukuka. Urumva intumbero ya Kareya ni ugutegura umuntu wese akiri mu bikorwa, nawe urimwo naho ubona ukiri muto, ni ukugutegura kugira ngo witegure ingene ubayeho, ingene ukoresha uburyo bw'iwawe, ingene uzobaho muri kazoza niwagera gukukuka. Urumva ubyitegurira kuva ukiri muto hakiri kare. Rero abo bamaze gukukuka hariho ubushikiranganji busanzwe bubajejwe bubaraba, nibaza yuko bazoshikira ubwo bushikiranganji bukaraba ingene bwo batunganiriza. Uretse ko Kareya ishobora gufasha uwoba avyifuza gufashwa muri kwa guherekeza kugira ngo ashobore gufashwa nko gutegura umugambi abona ko yoshobora gukora. Ubundi nuko twoshobora kubafasha, ariko ubushikiranganji nibwo cyane cyane bwo bagarukirako. Mbe mwiyumvira gufasha no guherekeza abo bagiye gukukuruka, mbe n'izihe ngorane mwafatiye ko muhora mubona zishikira abo bantu baba bakukurutse mu gihe bataba biteguye? Ku bisanzwe umuntu atiteguriye gukukuka kandi byama byashikiye benshi. Ubwa mbere na mbere twasanze mu Burundi abakozi batitegurira gukukuka, babyisangamwo imyaka igenda ababona ko ariko arashikira ya myaka, mugabo ntiyigera yiyumvira ingene yoyitegura. Uretse indinganizo ya leta yo kuziganiriza abantu muri NSS na ONP n'abandi bitunganya akagira cyo bita pension complémentaire, nta bindi abantu biyumvira. Ugaca usanga rero yiyumviriye ko hageze gukukuka ari hamwe bamuhaye ikete bamubwiye ati wewe mu mwaka uza urakukuka. Hama ugaca usanga mu gihe bahejeje kumuha ikete canke n'imbere yaho atanguye kuvuga ati none jewe ninakukuka nzobaho gute, ngiye he, ngiye gukora iki, ndapfuye. Agaca atangura kwiganyira
kandi muri kahise turabona yuko abantu bose bakukutse benshi ntibamara imyaka 2 cyangwa 3 usanga bapfuye. Rero umuntu acagira amagara make kubera atariko aranakora, umuntu yirirwa aryamye ataca ariko arakora akagira n'amagara make, uca usanga ubuzima bwiwe buciye buba bugufi. Rero izo ngorane twarazibonye kuko n'umukozi acaguma arondera ngo agabanye imyaka ntashikira imyaka yo gukukuka, hanyuma agaca arondera ko umukoresha amwongerereza umwaka canke 2 kugira ngo abandanye akazi, kubera kwa gutinya kuja mu zabukuru kuko ataco yateguye azokora agiye mu zabukuru. Twebwe rero muri Kareya tuvuga tuti turabe ingene abantu bohindura ingendo, bagahindura ivyiyumviro kugira ngo batangure gutegura gukukuka hakiri kare, bakiri mu buzi, bakiriko barakora, bagifise inguvu. Imyaka yo gukukuka izogere bamaze kwitegura. Muravye mu bihugu biteye imbere, umuntu ni wasaba gukukuka kubera ko aba yarateguye ingene azobaho yakukutse, akavuga ati je harageze ko niruhukira, sinirwa ndaruha, nzorya ivyo naziganije, nzokora ivyo natunganije, ivyo nategekanije kuzokora ndi mu zabukuru. Tugomba rero ko abarundi n'abarundikazi bagera kuri urwo rwego aho yitunganiriza kuzokukuka, hanyuma hakazogera havuga ati jewe naho ntarashikana imyaka 60 ngomba nisabire niruhukire, kuko nta maganya azoba afise ngo nzobaho gute, azoba yarabiteguye, nzokora iki, azoba yarateguye icyo azokora. Urumva rero naho tugomba gushika, n'ivyo dushaka ko abarundi n'abarundikazi bamenya kwitegurira gukukuka mu iteka. Ego muri Kareya none mubafasha gute? Mbega izi nyigisho zishimikira kuki? Ni kubigisha gutegura imigambi, ni kubigisha iki? Mubisanzwe nk'ubu murafise uwo mugambi wo kubigisha gutegura imigambi, kuko si bose bashoboye kwiyumvira cyangwa gushobora gutegura imigambi bazokora bakukuka. Ego muri Kareya hariho ibisata bitandukanye, hari ibisata 4. Igisata ca mbere ni ico gufasha kwiyungunganya, no kuvuga yuko muri Kareya twigisha abo bantu kugira ngo bashobore kumenya gutegura umugambi, bamenye kuwutegura, bamenye kuwutunganya no kuwukurikirana mu gihe bamaze kuwutangura. Hanyuma hari ikindi gisata giheza kigaherekeza wewe wamaze gukora uwo mugambi wawe, wamaze kwiyumvira, icyo kindi gisata gica kikwakira kikaguherekeza kugira ngo wa mugambi wawe ushikame neza, utere imbere. Bakaza baraguha impanuro ati uyu mugambi kugira ngo ubandanye umera neza wokora iki, wovyifatamwo gutya, wohinyanyura iki, wokongereza iki, bakagufasha. Hariho n'ikindi gisata kijanye n'ubushakashatsi. Ubushakashatsi nuko hariho abantu bazi ibintu mugabo babiryamanye. Hari ababa baragiye mu zabukuru nyene kubera badafise aho bashobora kuvyerekanira, barabiryamanye kandi ntacyo biriko birafasha igihugu, ntacyo biriko birafasha n'abene gihugu. Rero umuntu akavuga ati abo bantu baba baragiye mu zabukuru, baraminuje, barize, barakoze ibintu bitangaje, nukubigirako, nukubaha umwanya bashobore kutubwira ivyo bize, abandi nabo bashobore kubironkako. Rero ico gisata cyo kurondera nico tuzokorana cyane n'aba bakukutse kugira ngo banadufashe kwiga iyo migambi ishobora gufasha abene gihugu bijanye no gukukuka. Igisata ca nyuma nikijanye n'ubucuti, no kunga ubucuti n'abandi bantu bashobora gukorana na Kareya, bashobora gufata umugongo ibikorwa vya Kareya.
Bamwe mu baronse izo nyigisho barashima ingene ziriko ziratangwa kandi bakabona neza ko imbere ari heza kuko ngo nabo bazoba bari mu gakonje k'izabukuru bazobandanya kwibeshaho. Umushingamateka yitwaje kwishantare inkuru nziza narimaze ikiringo ndi icigaro cya kabiri cy'umukuru n'amashingamateka y'u Burundi ubundi natuye mu ntara ya Ruyigi. Tugiye gukurikirana inyigisho zateguwe n'urwego rutegura nkagaherekeza abageze mu zabukuru. Aho rero urwo rwego ntirwarabye abageze mu zabukuru gusa, twebwe rwadutumiye nk'abashingamateka, abashingamateka barangije ikiringo cy'umwaka wa 2015 gushika mu 2020. Abo rero twavuga yuko bariko bategurwa mu buzima buzokurikira. None rero inyigisho twahakurikiraniye ni ingene umuntu wese yotegura kazoza kiwe na cyane cyane mu gihe ageze mu zabukuru. Ni naho twagiye dushimikira yuko inkoni uzokwitwaza mu busaza wica ukibasha, aho twakirya nino ingene umuntu yokwitegurira gushikira mu gihe uzoba utagihembwa ko uravyitegurira ko uzogira ico wimariye n'ico umarira umuryango wawe n'ico umarira n'igihugu. Twaciye turabona yuko kuja mu zabukuru ntikiraba abakora gusa akazi ka leta, kiraraba n'abadandaza n'umwashaka n'abarimyi kuko umuntu agenda arakura imyaka yatindika murega agasanga ubushobozi ntabagifise bukwiye. Bisaba rero yuko umuntu abitegura mu migambi itandukanye izomuramira muri ico gihe, na cyane cyane niho umuntu aguma afise agaciro ahabaye eka mu muryango canke no mu gihugu. Je nitwa Niyongere Florence, tumukukuruke âgé d'un mois muri Finbank. Imbere ya byose je nibaza ko nibutse morale, nibutse batubariye yuko gukukuruka atari urupfu, c'est pas la mort. Batwigishije ingene twokwifata, batwigishije nimba afise umugambi ingene nobigenza. Kuri jewe novuga sinovuga ngo ni un peu tard kuko sindogreta ivyo nari gukora narabikoze. Ubu rero ngiye mu bundi buzima, ngashima cyane ko n'Imana yampaye amagara. Hanyuma batwigishije ikiri imbere ya byose ko ari discipline, kandi na jewe ndabishigikiye kuko ushobora kuba ufise udutima tubiri, indiscipline na activité ntibijana. Noneho rero unanezerewe. Jewe nahora numva association des natifs, association y'abakukuruke même au niveau des quartiers muri entraide sociale. Muga sinari bwabone association igira la prise en charge y'abantu bakuze. Ni ukuvuga ko baduhaye agaciro. Je nanezerewe cyane ko baduhaye agaciro kuko mu migenzo y'u Burundi iyo ukukuruse umenga uwo muhira gusa, ntibazi ko uburya bwenge uba ufise ubutwaye n'ahandi kandi ushobora kuba kunganira mu buzima ubucanka ubundi. Jewe rero nibaza byanezereye cyane, iki kiganiro canezereye canyeretse ko gukukuruka atari urupfu uko nabivuze.